ndabiraba ryashavu nagira bimwe nabura ukuntu nza kubivuga cangira inzigo navuye mu Nyakabiga aho nategezwa gushika muhira misaba mugoro werazi kwitaha 18 nari nkiri 18 mu Nyakabiga bambe mu bwitsi ya taxi ndayiheba kubera inzigo ndahaza n'amaguru gushika mu Gihosha ndahaza n'amaguru sinitaye ngo baziza gushika abanuka basi nararondera iki bati Jake mafu urumva kandi mu nyuma narijije vuga none njya taxi yo ndayurira basi nkaza gushavurira muhira ndagenda tani cyamara imwe mvuga ndiko ndiyumvira ibintu bimbaye avuga toke tugere siko ndarota ni ibintu bizima ni nyene birabaye ti ndagenda ndashika mu nzu ndatekana se mu ndatekana nca ndaja mu cumba kabisa ndarira bani ya ndirimbo wati ndarira yu ndarira mu Kirundi nyene hamwe numva no ngaha mu nda urizwa nuko atagwahaye umwanya wagira umuhumuco cyangwa uvuga ati ndizwa n'ukuntu afashe nabi ndumva nari ndamukene nari nje no kumusabira ndamusaba imbabazi asanga aho ngiye kumusabira imbabazi nivyo by'ukuri ndavuga none gamara je ndikigo gikugera aho hose none aciye mvuga ati kabisa je urukundo iyo byashika kagusaba ko mujyamana wari capable kubikora no kubana twari kubana wari tayari akira kitu kabisa n'ukuri nuko yamwe nuvuga tubwana ni hatari cyo giye kabisa narumva yuko nawe yombwira ati tuve ngaha tuje hehe kuba hehe twara tugenda nikiye kintu mwibukira nubwo mwahebana ndamwibukira nuko ariwe musore yatanguye kunsohokana mwijoro hada ahantu mu bantu benshi mu kabare mwijoro Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza. Bivana mwerere ndabaramukije cyane ngidafuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Papa God. Kima kuri ni Step Media. Kuri microphone ko kisikira keka gasore kishime keka gasore kazigwe nyuma. Nkuko mubizi atamwebwe ntatwebwe. Natudore kugira ngo tubazane amakuru mashishima makuru mashishima nababwiye kandi subscribe byo kandi subscribe tugashira kwa kundi handi. Narabwiye 2026 Step Media izobazanira exclusive interviews zigiye zitandukanye. Uyu munsi navuga yuko nivumburiye umwe mu bigeme beza dufise mu gisagara cyacu cy'u Burundi. Murabizi kagasore kishima nzobazanira abakobwa basa neza bafise témoignage zishobora kugira ico gikumariye ejo canke hirya ejo ndizera neza yuko Step Media mu bizovugira hano bizokuvugira mu kino kiganiro bizogira ico bikumariye nawe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe natewe iteka niwe mu bigeme sinzi ko ari umufana wa Real cyane mama bimeze bite sawa umeze neza ndashuye Imana ku mutima no ku mubiri hose ariko ikibazo cyambere kwanza cy'amatsiko tukibonana kwanza nagize ngerageje kuraba n'umwambaro wambaye sanzwe umufana wa Real cyane gose cyane kabisa ajya no kubaza nk'abakinyi batatu ba Real Madrid bambwiye okay twagiye wa mbere Kylian Mbappe Jude Bellingham wa kabiri Kamavinga duhe na bonus wa gatatu wa kane duhe na bonus Chouameni muri abo bose uvuze ninde atuma ukunda cyane Real Madrid Mbappe Kylian Mbappe kubera iki yadamukunda ko nyene tu kabisa bishaka gusaba urukundo ni mama ishi sakara musaba byongora byo kugora ko akunzi araba mukunda kunsumvya kabisa byongora kabisa yes bakunzi ba Step Media navuga yuko nabazani umwe mu bigeme navuga yuko je ndamuzi ndazi yuko benshi muri mwebwe mwifuza kumumenya ariko wiyumva yuko ari niteka ridasanzwe kwemera gukorera ikiganiro kuri Step Media cyane kabisa usanzwe uje mu bintu by'ama media sigos rimwe gake rimwe kabisa kubona ko adukurikirana rero kubona ko adukurikirana barifuza kumenya kambaye ndakwegeye barifuza kumenya ndi kumena yitwa Ingabire Dondiela Dondiela doje menye ko izina ry'abahungu Don n'amazina tu kabisa ko do urumva n'Ingabire umwana wese umubyaye aba Ingabire kabisa Ingabire Don urumva ko akwisa amazina abiri yo wari umucanze ngenda gufata urumva wiswe amazina abiri Ingabire Don
ikibazo nane ndakwiye kwibaza abavyeyi impamvu bari hari amashimwe menshi bari bafise kabisa. Uyu munsi nakurondeye kugira ngo dushobore kugira ico yagiye abakunzi ba Step Media baramukije hoho bapepere ibintu bya real bica biranca uravyibagira kabisa ndabaramukije cane bose aho baherereye. Uno munsi ababonye nk'ivyo je nabonye barabona yuko wambaye bracelet Tanzania. Ituzi ko twazanye mu Tanzania canke ari umurundi? Umurundi kazi. Papa na mama bose je nagirira umumetisi nako kabisa. Uyu munsi rero nakurondeye kugira ngo dushobore kuyaga kuri bina biriya. Hari byinshi maze imisi bivugwa ku rukundo rugwaruka, ariko ndizera neza yuko nawe hari ibintu byinshi byagushikiye mu rukundo. Sinzi ko wababajwe, sinzi ko utababajwe, byose umuco tuza kubironka ari uduhaye. Twashaka kwanza dusangize urugendo rwawe cyangwa yushimye umuhungu kwanza kamanze mpere ne kino kintu ibintu bitatu ukunda kuraba yushimye umuhungu. Ibintu bitatu cyambere manza kuraba uko nateye. Uko nateye yuko ari wa wundi nzojana mu bagenzi bibangaye. Wa wundi ushobora gupresenta mu bagenzi kavuga ati ari presentable imbere y'abagenzi bawe. Kindi nkaraba n'imyitwarire yiwe urumva sinokunda wa musore sinokunda wa musore yama mu nzoga yama basi comportement ziwe kabeza n'amajambo nyene utipa ari romantique ucuvyo inaje ndi romantique kabeza ariko ntari bibi. No kubaza ati urukundo rwa mbere warugiye mu fisi imyaka ingana? Mfise imyaka 17 17 ans. Dusangize kwanza inkuru urukundo rwawe kwa ufise imyaka 17 rwari rumeze gute? Rwari urukundo nyene rwiza handi rugahereza rubabaje. Rwatanguye neza birangira nabi. Imisi yose birangira sasa apfuye. Yarapfuye kabisa. Dusangize rero urugendo rw'urukundo rwawe. Ico gihe urumva ko nari nkiri muto. Nta bintu by'inkundo nari menyereye cyane. Wiga mu mwaka wa kangahe? Mu mwaka wa 11. Wiga 11. Jewe mfise 17 niga 6. Je nari dere. We nawe warukiri muto cyane ahubwo wari unaciye ubwenge. Naragerageza kabisa. Ntugeze udubura? Ni nayo mpamvu ndabibona abakobwa mu muciye ubwenge biraboneka. Kabisa. Okay, twibandanyirize n'inkuru y'urukundo rwa Don Diela. Enaje narakunda ari umukobwa witwa Diela tubanda. Sanga ari jewe. Nta kibazo. Kandi je murama ndonka abakunzi kunyene mu byo gufye. Ngari jewe nakuzi. Nakabisa. Okay, umva nari muto. Amaja n'ibyo by'inkundo nyene. Umva nta experience nyinshi nari ifise. Sinzi ngo no kwirinda ibi. Byose nkuvuga ko binza mu mutwe kwaruko nyene. Wazi ukunda kudahanurwa bidakunda. Uri mu rukundo nta muntu ahanurwa ari mu rukundo. Mutipe araza turakundana bintu nyene biryoshe kabisa. Gusa ikibazo agiye kugira niwe yandraze. Ikibazo nari mfise naba muri famille ata mwanya ndonka. Ndavuga ntari ku ishure n'abandi muhira. Nta telefone banyemerera gutunga kabisa. Mugabo naracako ngatira nk'umukozi cyangwa uyundi nkamurondera tumeze gute tubonane canke ibiri. Mu nyuma mutipe arangurira telefone avuga ati we rero naho batakwemera kugura telefone ko ukoresha telefone reka ndayikugurire zozura yikoresha ndondera gusa. Ryari rya mbere utunze telefone mu buzima bwawe? Gihe cambere narigeze kuyitunga baca barayimena muhira barayimenye cyangwa barayifasha bavuga ati barayimenye barayifasha baca barayimena. Abavyeyi bashavura barayifasha baca barayimena. Rero umuhungu arambwira ati nta kibazo uzoyingurire kugira bizo biroroha n'ukundi twoza turabonana. Arayingurira nava ku ishure nkaca aho gutaha nkaca nja kumuraba muri ville ahantu yakorera. Mapenzi kwera kwa mekuwa dada wava ku ishure aja kumura nkanarengana no muhira nkabandaya na bus. Ahantu yaba iwanyu waraharengana? Ahantu twe twaba narafata bus nkarengana nkabandanya. Ukunze kwe jenga nitorere wowe nyene kwe. Yego byarahetse. Warashishwe. Undi umusirikare. Iminyuro yose urayizi.
ubu ntacyo wompendamo. Rero umusore turakundana, nava ku ishure yari kenshi mardi misi yose yategerezwa kuva ku ishure ngenda mardi na samedi kuja kumuraba. Chaque mardi yarabizi ko shusho ategerezwa kuza kumuraba. N'abandi basubira ku ishure jewe sinasiba kuja kuraba umusheri waje n'icako. Uwo arubize ati je musomardi no muhiri wanyu. Amasaha bari bazi yo gutaha ko atari yandi. Bari bazi yuko ndumva ico gihe jewe naja kumuraba bari bazi ko ndi ku ishure. Twibandanyiriza. Baba bazi ko nagiye ku ishure nda gutaha ku mugoroba kumbe ntashe mvuye kuraba umusheri wanje ku kazi ari ku kazi. Kabisa. Turakundana uko mugana wavuye ku kazi agacagaruka kundaba nanje. Uwo musi wose wahera turi mu ivyo byo kubona. Uwo musi wa mardi. Oya wewe buri musi. Mwaho mutegezwa gura. Yava ku kazi aza kundaba muhira. Ahubwo ikintu kimwe cyane nshaka kuca nibaza. Wagenda kumuraba wambaye uniform? Wara umunsi wa mardi wagenda wategura. Narashanje ya. Wara kwa Jackie Chan. Ndanaramutsa n'abantu twasangiye ubwo bujuju. Yakora abajene benshi ibyo bintu barabifise kabisa. Ugasanga muhira baramubanira. Umva abavyeyi bakigira ngo nibo baciye ubwenge cyane aho gacacu. Umuntu bavuga ati umwana ari arerwa Imana nirera umwana. Imana niyimurera kabisa. Kabisa tubandanye rero aho uja kumuraba. Haja kumuraba nawe akagaruka kundaba tukama mu ivyo. Rero muga muhira urumva ko nari nkiri muto. Bambwira ati wewe nta bintu by'amatelefone nta bintu byo gusamara ni ishure kabisa nta kindi. Baca baramumenya umusore yuko dukundana. Baramumenye muhira. Baramumenye. Bamumenye kwanza bigenze gute? Umunsi yaraje kundaba. Ndasohoka turabonana. Uyare baca barataha turi kumwe. Baca babasanga muri babiri mu nzu canke hanze. Hari hanze no mwijoro. Hari masanga ngapi? Saa 3. Je twaye masaha ntigira nje kora umukobwa wawe. Kibati. Kwari kwa rukundo. Amapenzi wanaita amapenzi. Kwa rukundo gwatumanye utiyumvira cyane vuga ati. Uwo mungu yakuruta imyaka ingahe? Yarafise 23 ans. Wewe 17 ans. Aho karagasho. Tubanda. Karagasho kandi. Turakundana mugico gihe narabisiguye tujya n'umugende yaje kundaba. Mugabo kubera kwa dufise umukozi yangambanira bare barahaye itegeko tinagira ahantu hamwe adodaraja. Bacavuga ati wowe udodura mucunga gusa. Umukozi acarangambanira yavuga ati burya rero afise umuhungu bakundana. Afise umuhungu bamana ngaha yamaze kumuraba imisi yose. Umukozi raporo yose barayishika? Barantanze. Ayayitanze ari huri cyangwa atari huri? Je navyo nari nzi kabisa. Naya telefone yanangurira. Ntashe mvuye ku ishure nsanga nabone bayitoye. Yayerekana yendi yakugurira. Ndavuga ati kweri birabaye. Umusore nkamubwira kambwira ati wana ugira ikibazo je tuzoma dukundana ivyo bibazo dusi kuracamwo urukundo nuko bigenda. Nanje ati ntangorane ndagufise nta kibazo. Wavuga ati nashitse ebane paradizo ni nyene. Si wowe ndagufise ntangorane burya bo birabasha. Rero mva telefone bako bare bayitwaye nacanira abagenzi. Nkama kuja kumuraba samedi nkaja kumuraba. Bigenze uko ko ndibuka hari n'igihe yari ku Noel. Yari ku Noel. Ari ku Noel umuhungu araza kundaba. Ku Noel. Aba bari bamaze gutanga raporo ko ari wenyene. Araza kundaba muhira ntamwe yari hari uwo mukozi gusa. Nitwanagiye no muhira. Mugaje kundaba naramuherekeje namushikanye nkahagenda nsanga banyugaranye. Darahanze ijoro ryose. Yari yaje sanga amfete yaraje musangire Noel. Hamagize umwanya kumuherekeza. Muhira bica biraduga. Yugarana darahanze. Sindi umurondera telefone we yari yavuye muhira yamuzimanye. Nta na telefone mbona ari mfise. Mugani ivyo gufumura ibindi system ukoresha kugira ngo muja kurari ibi. Ndumva cyo nawe yaba muhiri wabo. Yaba muhiri wabo. Byari bigoye nuko. Byari bigoye cyane. Ijoro ryose rihera. Darahanze kabisa ijoro ryose buraca. Buraca. Umuntu wa mbere yuguruye yari umuntu wa mbere yakuguru mba ko bwakiye umuntu wa mbere anyugururiye ni umukozi yaruguruye mu gatondo ndinjira. Ni wanadodoye basugishika ugisanga? Naradodoye kabisa ndabona ko bambonye. Narinze amakosa nkora ntumva. Avuga ati nakundi.
canditekanira turukundo no ijoro ryose irahera kandi umuhungu umva amapenzi uracyamufise ko kwa kundi yaniye amapenzi ni yayandi buri kintu cyose ncamwo nta gihinduka ya nkumva nyene niwe muntu ufise kabisa nta n'umungu je wasanga two turanavugana ngabisa nta numwe mungu tukakundana mugabo akamubwira ati uje shaka basi umuso tuzosohoke tuje mu kabare twicare ambwira ati nivyo ukunda je urabizi mba muri famille si handi mba hanze ngo mpange ntaho isaha nshaka bisaba ko nsaba uruhusha nibanyemerera no kw'ishure ngenda nambaye uniforme no hata uniforme tuba twambara bumva ntivyari gukunda ubwo umuhungu nkabona biramushavutsa umuhungu namuvugisha namurondera nkumva yasohotse mugabo kambwira ngo undi mu kabare kandi ngo nza gutaha bukeye canke nza gutaha mu masaha agiye bugire buce avuga none bari kumwe nande ngo none hari umuhungu yisohokana wenyene nta bari kumwe n'abandi ndavuga ati gwa rukundo ndamukunda nawe kankunda ntaco bitwaye urukundo ruzogumaho nta ngorane n'imwe byo birabandanya yashaka kuva nko ngaha akaja kubera ndibuka hariho iminsi 2 naramuherekeje ruguru kure ahantu ruguru kure ico gihe mwaba muri ruguru twaraye Bujumbura nyene kujya kuntu uzinduka mu gatondo ugiye kw'ishure arantora n'imodoka turigira ya Piti mapenzi amekuwa amekuwa kuva ngaha wemeye gusiba ishure kubera nemeye gusiba ishure kabisa sinzi ni saa tuza kuvirayo noshika bumva sinavuga ati naho noshika mwijoro navuga ati muga muhira babone ko ndatashe gusa naraye muhira ya umuhungu tukagumana uko nyene ruguru ho mwari mugiye mu biki wari umuherekeje iwe yaragiye mu biki nantu yaragiye mu rubanza yaragiye mu rubanza ndamuherekeza ndatora impuzu ndashira mu isakoshi nisamdi turiga ngiye kw'ishuri kumbe turagiye ndavyumvire numva ntiseka bintu kabeza ya umuhungu turabaye kamira hose nta nakimwe bamenya ko waduze byose nitwada ishure kabisa ishure ndi hatara abanyeshure mufise trike nyinshi mwakoresha abavye tigeze tumenya kabisa je nije niza abandi bari he okay musore ko akundo marushushe ataho basi n'abantu je bari babizi yuko yaba Facebook yaba yaba stati yanje ya WhatsApp bataranyaka telefone cyane naho natira kuri Facebook yaba ariwe ariko nta wundi muntu arabyuka mu gatondo wirigwe neza mwijoro wirare neza aho telefone bari bamaze kwifata ya mugana natira gore mva naba ahantu muhira haba hari abandi afite telefone barantiza mu gatonyi kabeza barantita umuhungu turakundana rero mu nyuma bamaze kubona nyene ko nataye indero byakomeye famille irakorana inama y'umuryango irakorana barambwira tubwire uwo muhungu wari we ngene yitwa urumva tababwiye uje mama wanje tuza kumbwira tubuje wewe urabizi yuko bajya ari mu muryango wacu Jesus Christ bro nawe ati ndavuga ati ndafuye bajya nabi wacu aho mvuka tuva hamwe papa wiwe bimeze ukunuko ndavuga ati ni hatari barambwira ati rero utegerezwa kumuheba utamuhevye umuhungu turamufungisha rero umusore ndabimubwira ngo ati burya rero muhira byakomeye bashaka muhure bakumbuze umuhungu aravuga ati je nitwohura nabo nibambwira ahantu nzobasanga tuko tugahura nkaza muhira bava bamfungisha kabisa timugabo nitwahurira ahantu ntaco bizontwara kuva ubwo umuhungu atangura kati imigenderanire atitaye kwa ya mariske nahora ngira yuko atatugiye byantwara kabisa atitaye kuvyo na ishuri ugasanga uranse kwiga ishure basi byose ntabyitaye ya masaha yaza kundaba ku mugoroba atangura kubiheba naza kumuraba ku kazi abantu bakorera hari na etage nahagarara mu busuguma ndabira hejuru akira nyime twafuye pe awe waraja nkiwabo ico gihe abavyeyi bamaze kumukubuza muga urukundo rwari urukundo rwari waraje ni wabo kamuramutse karengana tumugabo
basi nyene yaratangwa guhinduka sana ndumva waciye avuga none yahinduka kubera iki ibiki namanda ati none bo bimeze gute twafuye ikambwira ngo je wapi sishaka uko bongirira nabi ngo nkundaye n'umwana avuga none gashaje nandi ntaco bintwaye ntaco bazokubwira nta ngorane niwe namwambye ati wapi mapenzi yako alikuwa kwe wera kugerageza kugutabuza ibintu ati je byinyuma mugambwa ati je naco bintwaye naho biwacu bonyirukana je ndagufise nta ngorane okay dispose tukiraho nyine muga turaza kubandanya n'inkuru iyo byashika umuhungu agafunga kintu wari kumumarira we cari cyane sinari kuvyemera nari kuvyemera ufite 17 ans ari kutujana ubwo rukundo ruracyabaho aya nije nahereje waciugana n'imiryango ati ntabandi baje inyuma yanje kabisa twibandanyirize inkuru musore nangwa kumubona amaposte yiwe asigaye asohokana n'abandi bakobwa urumva bo bakanavyerekana kabisa namubaza aba nibiki none ngo twasohotse mu mahera wamaye twagiye ahantu abo washaka kumenya ibikwa kuvuga ati je turacari kumwe mu rukundo namuga none ko iki wasohokanye bo n'abagenzi bawe gashambira byinshi burya rero mu nyuma rero ndavyumvira byose ndicara ahantu kabisa ndavuga ati uru rukundo je kabisa ifoko ndaruvamo ndavuga ati ibintu kabisa naho vyo ntwara umwaka nca imyaka 2 ifoko ndabivamo kabisa birananiye mugomba ko ibintu nyene bigoye nyene vuga ati biva n'urukundo navuga none je ndocambaho gute aba bagenzi banje bama batubona jewe nzobasigurira nzobabwira ibiki urumva wa mwanya twahora tuba turi kumwe nzobikumbura nzogira basi nkumva nyene sinobitahura jewe nyene ndavuga twasika yasohokana n'abandi reka ndamureke kuko we yambwira ngo nabagenzi bisanzwe sawa ati hari abagenzi kandi avyihoze kabisa ko nabona tutkinyitaho byose basi tariho yibereye je sikaye niruka inyuma yiwe nduko umuntu ambwira ati we rero tubireke tubihagarike umuntu acambwira ati uko basi bikora uko bishaka umuhungu ambwira ati bikora uko bibona sawa ndamwihotse umuhungu indwi imwe zibiri biranka birakwangira biranyankira abagenzi bakambwira ati ugera sikafise undi mukobwa bakundana binibi nabwo ati sivyo reka nzomurondere ndamusaba imbabazi wari ugifite 17 ans cyangwa urundi mwaka wari umaze kwiyongera umwaka wari urimwe 18 umaze kwiza 18 ans kumva twakundanye umwaka kabisa umwaka urenga umwaka urenga ndavuga ati rero je shobora kuba nararengereye ko je nta mwanya mfise biraboneka akaba yarose afise umwanya bakisangirira ugasanga n'abagenzi nyene bisanzwe reka rero nzomusaba imbabazi tubisubiremo urumva wewe no ku muhungu ba uwo munsi rero kumva ko naramaze gukora amahano muhira kabisa bambwiye ati wewe nta namwe uswa kuva ngaho uzova ngaho ni dimanche uja gusenga gusa muhira muhira ugera ndavuga ati cyo rero ko tujana gusenga nzomukura hehe cafata uwo munsi ndabwira umukozi nambwiye ati urumva rero shaka wowe uje gusenga mu misa ya kare ya 10h sigana ndagukora ibikorwa byose nze gucanja gusenga ku mugoroba ko navuga ati cyo tubona na mutipe ndamusaba imbabazi urumva umukozi arabinyemerera mu ndamurondera ambwiye ati ujya rero je ndahantu mu Ngagara sangayo emwe ndafata taxi iwa wirihiye cyangwa niwe yakurihiye sawa umunsi niwe yandihiye kabisa mugani wari wamuronda ambwiye ati je ndamubwiye ati ndagukeneye gose hari dimanche bavye bazi ko wagiye gusenga cyo cyakwe n'Imana kwenga ni yo kubarira na mugambi fisi bana imbabarire kabisa abavye bazi kuri gusenga ufashe taxi uragiye twagiye rero turi muri taxi ndaja muri taxi ndavuga ati none je basi je gusaba imbabazi ku kintu nakoze urumva ujya gusaba imbabazi ku kintu utakoze ujya ni byambere kubera ni nka kwa kundi umuntu ashobora kwagiriza ikintu uzi ko atari ico muka avuga ati nene tinakundi tinico nyene ntakundi mbwa nyene babikujya mu mutima avuga none ndaza kubihera he ndabigenza gute rero nshimvuga ati reka nta kibazo ndaza gucaho biciye ndamusaba imbabazi okay ndashikayo turabonana turicara ariko n'abandi bagenzi biwe ujya
ndiko ndiyumvira ukuntu atatinya ko telefone yiwe acatora telefone yiwe ayintereka ko aturasohoka hanze ndayitora nyene kujya nyene shere wa telefone bisanzwe wari umusanzi wabo canke oya hari ahantu yari yicaye yateramaye n'abagenzi biwe kuko iwabo hoho ntiyari ngaho oya yari mu Gagara acambwira ati ndasohotse hanze ndaje canora telefone uje kuna abakobwa dusoma isako mugabo ari kumwe n'abagenzi biwe cyangwa ari babiri gusa oya n'abagenzi biwe yakuna abakobwa uhuye na telefone y'umusore ubumenga emwe uratomboye ndatora telefone yiwe ndaza muri WhatsApp bona wa mukobwa yambwira ngo n'umugenzi abongira bamuranyengira nk'amezi nk'atatu bakundana wondi yakubwira ngo n'umugenzi gusa ngo n'ugusohoka gusa ngo nta bindi mbona bamaranye amezi atatu ndavuga none ahajenje gusaba imbabazi ku muntu mbona atariho yibereye ari mu rukundo n'uyundi nkabona amagahunda bahanye aha naha tuja hanaha navuga ati je kabisa biranse uwo mwanya wibereye hanze we message wavuze ati je ngira mfata umwanya ndamusaba imbabazi uri muri telefone wavuga ati je ngira mfata umwanya ndazisome zumo ni zawe usanzwe urizi nahita muzi nyamukobwa ndavuga ati reka rero nsomere ndabe ibyabo yewe ndasoma ndumigwa ndavuga je hamvuye muhira ndanabeshe je gusaba imbabazi ku muntu kabaye umba jewe basi je sinatahura n'ibyo ndiko ndakora none je ndakomeye neza mu mutwe ndavuga toke reka nta kibazo ntacyo byantwaye kabisa nimba ari hamwe nyine umuntu aba none okay duspose yarasohotse hama waje gusoma akicinjira reaction wamweretse ni yariya ndagumye ntwenga n'ukuri kumva narabuze icyo mvuga ndavuga none dushwanire mu bagenzi biwe Nyine umva babaye ko ari ikintu umenya ukumva ari umuntu wicaranye kumva urabuze n'ikintu nakimuvuga pe ndavuga none jewe dushwanire mu bagenzi biwe toyaba nambwa tugenda ukeneye ikintu tuvugana awacumura kandi nakenda ifuta byo kumusaba imbabazi ndavuga ati ku mutipe ndamusezere bihere ujya acambwa ati rero ujya ndiko ndihuta ngirenje mu bwiza tugende mu bwiza urambwiriraho ariko akubwira cyangwa tugende turashika mu bwiza turashika ujya acambwira ngo hari umuntu ngo dufitane gahunda ngo shaka wowe ngo utahe ngo tuzobona n'undi munsi mwamaze gushika hariya bwiza ntabwo ati kandi gusa ndagukenda naho biminota 5 ikintu tuvugana dutuje rero nambwa ati we basi nta kundi basi dusezeranye nyine mu mahoro niyo message wari wategurwa ati jiwe ntegerezo ndavuga acambwira ngo je ngo nta mwanya mfise warabantu ngo twigire kuraba ngo we ngo utaha ufata ngo na taxi ngo utahe ndabwa rero tujana ntunamerekeza ngo ya aca hagarika taxi aranamuri hano mu taximan ngo unye ngo mutahane ngo hana aramubwira muhira ndabiraba ryashavu nagira bimwe nabura ukuntu nza kubivuga cangira inzigo navuye mu Nyakabiga aho nategerezwa gushika muhira misaba mugoro werazi kwitaha 18 nari nkiri 18 mu Nyakabiga bambe mu bwite ya taxi ndayiheba kubera inzigo ndahaza n'amaguru gushika mu Gihosha ndahaza n'amaguru sinitaye ngo baziza gushika abantuka basi nararondera iki bati je mafu urumva kandi mu nyuma narijije bwa none njya taxi yo ndayurira basi nkaza gushavurira muhira negaje ko bigize nani nigize umuntu menga simbaho bigize chikinori sinere warayabonye bari banduriye kabisa ndahavuta kibarabara ndagenda tani cyamara imwe mvuga ndiko ndiyumvira ibintu bimbaye avuga toke tugere siko ndarota ni ibintu bizima ni nyene birabaye ti ndagenda ndashika mu nzu ndatekana se mu ndatekana nca ndaja mu cumba kabisa ndarira bani ya ndirimbo bati ndarira yu ndarira mu Kirundi nyene hamwe numva no ngaha mu nda urizwa nuko atagwahaye umwanya ugira umuhumuco cyangwa uvuga ati ndito nukuntu afashe nabi ndumva nari namukene nari nje no kumusabira ndamusaba imbabazi asanga aho ngiye kumusabira imbabazi nivyo by'ukuri ndavuga none gamara je ndikigo gikugera aho hose none aciye mvuga ati kabisa je urukundo umusatsi ntura ko je ndakunda iyo nshavuye
uye hari ukuntu nkunda guca nandika wandika urupapuro kabisa nkandika ibintu byose rero ifite n'agakaye kera nk'iciga narakagenda none abangiye hohe hose kubera nakandika mu buri kintu cyose ndavuga ati nk'ubagize n'umuntu yo nabibona ibintu mba ndiko ndandikamwo ubu ico gihe natora urupapuro n'ikaramu byose waciyemo mu munsi ndandika itarike kuba ndibuka ico gihe ari le 25 août umwaka sinokwirirwa ndavuga ndavyandika neza ari dimanche Yambaye ko ibintu kuva no munsi Imana ndagusaba ufasha. Urashobora kumfasha agakaye tukazogakiniramo film ndagaha umuntu akandikiyeho film yiwawe. Ndanavyibuka nzobikubwira. Akabiza. Kari Muhira narakabitse kwera. Ndavuga ati jewe kabisa n'urukundo naho bizontwariye kingana gute ifoke ndabihagarika bino bintu. Okay, inyuma yaho naho muri ugo rukundo rw'iwanyu ko wibaje ko muba mugisohokana. Chango vyene we mu mutwe yamaze gushaka. Ngena cyo ndamubloka hano hose kabisa. Ngira cyabibona yuko ya sinzi imyaka ihaciye siko. Mura muhuraho. Ya kenshi turahura. Bese turahura mugabo inyuma yaho haraheze ngira nk'umwaka n'igice tutahura. Kubera byari byarangoye kabisa kuvyakira havuga none. Umuntu yambabaje kujya kose twobonana tuvugana ibiki. Kandi naho twahura twategereje kuvaho ducwana. Muri babaje cyane. Bari ngorane. Kabisa. Muhira ho rero. Byari bimeze gute ku rukundo urumva ko rwari wakugwana. Muhira ahubwo nari narabuze ingufu zo kubabwira ko twahebanye. Ngira n'ubungira. Kandi bari bakubwiye ko ari family uranka ko byumva. Ya, ndje ntacyo byantwara. Ntacyo na kimwe byantwara kabisa. Bivaye n'urukundo rurimo. Iyo byashika. Kagusaba ko mujyamana. Wari capable kubikora. No kubana twari kubana. Wari tayari akira kitu. Kabisa nukuri nuko yamwe nuvuga tubwana ni hatari. Cyo giye kabisa narumva yuko naho yombwira ati tuve ngaha tuje hehe kuba hehe. Tuba tugenda. Mama. Ndumva ni hatari. Harakabazo niyumvi ubunyene. Agupropose ko musubirana. No. Wapi nibyo kunda. Kubera iki? Byaranse. Cyangwa gufatiye kubikomere yagukomerekeje. Oya. Mugurumva mbana mbona umenga nibyo camo. Dundi yo dumenga sinosura kumwizera nkuko namwizera. Kabisa ubu haramerewe neza cyangwa hari ingisi ko hari kungena uhebana n'umuntu wasanga afatanye n'izindi ngeso. Oya. Ubu n'umwana mwiza gose. Anumva uri tayari kubana nawe cyangwa wanga gusa kumumara maze ndazi ari utuntu twinshi uzikuriwe. Oya twishi harakano numvise ngo abantu iyo bahebanye baca babansi. Oya kabisa. Mwe namwe amiti yanyu bumeze gute? Uno mugenzi. Tamuvugisha kamvugisha musanzwe nyene to. Nikiye kintu mwibukira nubwo mwahebanye. Ndamwibukira nuko ariwe musore yatanguye kunsohokana mwijoro. Haje ahantu mu bantu benshi mu kabare mwijoro. Niwe bivanye n'imyaka wari ufise. Ntabwo bawagize umunsi wa mbere. Sohokana. Oya, nta soni yantera ntabwo narumva ati ndafise abashira abandi bari he. Kabiza. Nikiye kintu wize mu rukundo rwawe nawe uvuga ati jewe ibintu naravyigishijwe mu rukundo kandi sishaka ko ubundi mukobwa mugenzi wanje ashobora kandi gusura kuri bamwe. Ya, ibintu nize mu rukundo nuko bya gukunda umuntu bigoye basi gakunda umuntu udaherezako. Ukagira akantu wisigariza nawe nyine ukavuga ati niyampeba nzosigara basi kaka kazotuma nihagararako. Gapana yasigariza. Ya, kuno kwisigariza ngapana handi usanga umuntu aguhevye icumenga ntabo yirirwa bari yahura. Kasanga avuze ati je kwa mpevye. Nta yani makiriro yiwanje no kwiyahura gusa. Numva ufa kukundana wisigariza. Uvuga ati urumva yuko nawe ibyo bintu byari kuko baba bivanye tugerageje kumva rimwe. Ukuri ico gihe kabisa je nari umva umenga ntahandi hantu ufise ho guhungira. Okay, biva n'urukundo rurimo. Iyo byashika ukamufuma ari kumwe n'undi mukobwa. Genre mon best wa. Ntibiye bintu ari kumukorera. Wowe kwanza ari kuvyifata mu gusa. Bivanye ni uravye n'amapenzi aho yari akugejeje. Rero cambe nari kumigwa. Urumva nari kumigwa gusa. Je nta muntu sinari gushwana.
mugomba yuko je nari kubabara nkababara kabisa nkamuga ati mbwira nsigurira basi mugabo nta reaction mbi nari kugira kuko babigoye sinzi gushwana kabisa mbabara kabisa emwe nkikubita jewe nyine nakoshwana n'umuntu akabijya kawe mu rukundo wamukoreye karaka Chagiye nari umwana ko ari kumukunda gusa no kumwereka yuko ataco ko byose iwiwe ataco bintwaye nta birenze namukoreye nari umwana ariko nta kibazo ubu naho uri single ubu oya muhebanye hacigiye kingana gute atamukunze ufise umwaka n'amezi 6 umwaka n'amezi 6 aho uri single barakudragaho canke nta barandraga mugabo wumva tutaba ndabakunda ndakwemereye no munsi ejo je umvugishije amajambo abiri akarusho kubu muri kumwe nawe naka ubu rukundo rwaragarutse bukebuke wowe ndi nawe muri kumwe nko muri no mwanya wowe ntibimugora bivanye n'ibintu waciye kuko urumva n'ikizire kuba ko wagitakaje oya yankunze abitse nambwiye je sinkundana gose hamwe ngo uzosanga nasaze kubera wewe nambwiye ati nkunze nzogukundira ubwo nyanse naho nzokwankira nta birenze kabisa jewe wanje nta birenze iyo ukunze umuhungu ibintu bitatu urabirako ibi umuhungu umutipe ari romantique apana wa wundi muzoyaga rimwe mu ndwi ushaka wo muyaga oya pana umwanya wose mugabo rimwe mu ndwi mugabo ari nkunda umutipe ari romantique pana wa wundi umuyaga rimwe mu ndwi canke yakwandikira sangapi wamwandikira mu gatondo kwishura mwijoro nkunda umutipe ari romantique ariko ndizera neza yuko ubu muri kumese Valentin yagenze neza yagenze neza kubanje kwiyumvira mu kwemera yagenze neza wewe ko wavuze yuko ari kibazo nakwaje uvuga yuko ikintu wa mbere mukumburirako nuko yagusohokanye mwijoro kandi ari wa mbere yagukoreye wowe wundi wewe cyo kintu narakimu propose cyangwa we ni wa muntu adakunda gusohoka nakunda gusohoka kabisa ntaba ari Pentecote w'abandi no Pentecote ubu wahisemo kwikundanira n'umukozi w'Imana ni byanka ndoce mpungira mu rushengero ariko nizera neza yuko muri gupanga mariage oya muga mu maprojet ufise mariage ngerageje kuraba hageze ndacari muto ivyo vyandacari muto aha bushobora no kumugutwara projet ya mariage turayifite mugabo apano ni uri kubyanka cyangwa ni ubona ubu buryo kuri we mwese ariko ndifuza neza ni wavyara imforo zoyitiranye na kagasore kishima jewe ko je novuga yuko umuntu yitwa izina ry'wanje n'umugisha okay togeragetse kabisa yes bakunzi ba Steph Media na yukumwe na Don Diela Don Diela ndagushimira kubwo kwanza niteka nabwo hari iteka ridasanzwe kwemera kuri gana Steph Media kuko nabantu benshi bubahuka kuvuga baki bubahuka kuvuga ibintu by'abashike mu rukundo awe ni kintu kwanza cyatumye uvuga ati je no munsi ndakwiye kuvuga histoire yanje yambabaje muri amour usanga nayivuze kubera ari abantu usanga nabone twahuye nk'ibibazo bimeze cyo kimwe gasanga bagumye bankana hagati yawo yo bakundana ko ari umuntu mwankana mwakundana kwanza mwahebana ugasanga emwe munahuye no mwibarabara wona mugonga iki mugabo ifo gutabura yuko umuntu mwarakundanye hama mugahebana nibisanzwe tu umva nashatse ndababwire nanje histoire yanje kugira bumve ko ari bisanzwe kuko nuwo twakundana ubunye n'umugenzi nitwohura ngo dushwane niyambo mezute kabeza akajambo ubwira abantu babayemo muri ugo rukundo we nawe warubayemo muri ico gihe kibabaza ko babandanya baryoherwa kandi nawe utaruryohewe jewe bwa mbere nararyoherwa mugabo bica birangira nabi rero mva sico kimwe haraho uzosanga birangiye neza mwabandanye baryoherwa kabisa yes bakunzi ba Steph Media ariko agasore kishima uyu munsi nashaka ndabasangize bimwe mu bintu navuga yuko byashoboye gushikira umwigeme wacu mwiza ngaha muga yababye ko atamuga baje kurondera kandi ntari single afite sheri muga kuri wewe uza kwifuza ejo canke hirya ejo ko tumubagarukanira nongera ndaramusaba sinzi ko yonyemerera ejo nivyashika bakagukunda kuri Steph Media tuzatuzanire Don Diela hacho byaba bitwaye mama muzatwitaba
nta kibazo ndahari kubwanyu no kubwa benshi ivyo turabigira tukwibuka kabisa. Yes bakunzi ba Steph Media reka gasuri kishima kagasuri kazegewe n'Imana. Uyu munsi umunsi udasanzwe kwa kundi handi ikintu ndababwira bantu making sure kwagize subscribe baje kumakinga sure kwagize subscribe chugira partage famille kwa kundi handi kagasuri kishima kagasuri kazegewe ikintu ndababwira baki na mimi mtafurahi diera akajambo kanyuma ku bantu gusa bari mu rukundo curangirizaho n'ikiganiro. Jambo kanyuma ku bantu bari mu rukundo nuko babandanye bakundana ataburyarya kuburyo urukundo muba muri babiri mukundana biba biryoshe cyane. Abwire peace out kubadida